ndagufitiye iganuko uyu munsi ube warakijijwe neza kugira ngo Imana ikugwatirize ngebuye kuko mu gihe Yesu azogaruka inzamba ikavuga nabuzuye mpemuyera bari ku ikimenyetso c'Imana bagwatirijwe bari ku ingwate nibo abe bazokumva inzamba batandukanye ndabaha amahera basi neza ntabutuje kugira mugabo abaha amahera kugira ngo uwo nanjye nzorambika ku biganza azohambwa iki none abandi ko batari barinze kuvuga ngo baze babanze bahambwe mpemu yera ngo bazosengera bahambwe mpemu yera yagomba yicuruze Yesu nashimwe. Amen. Bariya bantu berekwa baberetswe ko dusoma he kugira ngo tujane twumva mpemu yavuze bimwe dusoma mu gitabo ikihe igitabo ni Bibiliya ariko ucuvuga umuntu uvuge n'igice n'umurongo hanyuma n'ivyahura mpema zoba vyemeye canke amagara bihana ko mutwega ntaberekwa bari muri mwebwe mungana gutyo n'ingene mbona muri beza Yesu nashimwe reka basi ko biba mukekeranije dusome mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igitabo c'ivyakozwe n'intumwa turasoma amajambo amwe mu gice ca 8 dusoma aho nyene turakura mu bikeyi bishobora kudufasha uyu munsi no kwibukanya mwabihereye kera mwarabiririmbye mwarabisenze nta gishasha kindi kiriho no gusaba mpemu yera ngo twibutse tubanze dusome duhereye ku murongo wa mbere hejuru haravuga ngo uguhamwa kw'abakristo ariko nitwaheza gusoma si ibyo by'ihamwa tuza kuvugana ko cane turavugana ku biri hagati bahera kuri uwo munsi bahama cane ishengero ry'i Yerusalemu bose basabagirira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya ukuyemwo intumwa gusa ku murongo wa 4 ariko basabagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana na Filipo aramanuka aja mu gisagara c'i Samariya abamenyesha ibya Kristo abantu benshi bashira umutima ku byo Filipo avuga bashize hamwe bumvise kandi babonye ibimenyetso akora kuko benshi muri bo bari binjiwemo n'impwemu zihumanye zabavamwo ziboroga n'amajwi arenga kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa haba umunezero mwinshi muri ico gisagara reka dusome ku murongo wa 9 ibya Simoni umunyamarere muri iyo Bibiliya y'ikirundi gisubiwemo bavuga ngo Simoni umupfumu reka dusome kandi hari umuntu yitwa Simoni yahora akora ivy'amareba muri ico gisagara akumiza ubwoko bw'Abasamariya akiyita gakomeye baba bamushize ku mutima bose uhereye ku boroshe ugashiza ku bahambaye batuye niwe bwa bushobozi bw'Imana bwitwa ubuhambaye ariko icatumye bamushira ku mutima nuko uhereye kera yabumiza n'amareba yiwe ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo barakizwa abagabo n'abagore hanyuma kuri uriya murongo wa 13 bavuga ngo na Simoni nawe arizeye kandi amaze kubatizwa yamana na Filipo abonye ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye
icyakorwa arumirwa. Kuri 14 maze intumwa z'i Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zirungikayo Petero na Yohana, nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera, kuko mpwemu atari bwamanuke kwaje no kuri umwe muri bo, bari babatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Maze babarambika ku biganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko baranditswe ku biganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera ati nanje nimumpe ubwo bushobozi kugira ngo nzorambika ku biganza azahabwe mpwemu yera. Petero aramubwira ati feza zawe ziragapfana nawe, ko kugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Nta n'agahimba ufise, nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko wihana ubwo bubi bwawe usenga Umwami Imana, namba kumbura ibyo wiyumviriye mu mutima wobiharirwa, kuko mbona yuko uri mw'ibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya. Simoni aramwishura ati munsengere Umwami Imana, ibyo muvuze hoye kugira ikimbako. Nabo bamaze gushinga intahe no kuvuga ijambo ry'Umwami Yesu, basubira i Yerusalemu bagenda baravuga ubutumwa bwiza mu mihana myinshi y'Abasamariya. N'iri jambo ngomba ko tuvuganako. Ico tugomba kuvuganako ngaha ni imigwi y'abantu babiri, kandi naha umuntu ntagenda atisanze mu mugwi umwe muri abo. N'umugwi userukirwa na Simoni umupfumu. Benshi bamwe muri mwebwe barabapfumu aho bakizwe. We ntuzi aho yagukuye Yesu. Abandi nabo n'umugwi w'abantu barabanyabyaha, mbere baruta n'abapfumu bashaka, ariko bumvise ijambo ry'Imana baca bariyungurura. Ijambo ry'Imana rica riraronka ikibanza muri bo. Umviriza aha hantu tuvuge. Ubwa mbere Yesu yari yahaye itegeko abigishwa biwe ngo ntibashoke bagenda kuvuga ijambo ry'Imana no gushinga intahe batararonka ubushobozi bwa mpwemu yera. Hanyuma ubushobozi bwa mpwemu yera bwaramanutse, mugabo baranka kumvira itegeko. Baguma i Yerusalemu gusa bazungazunga ngaho gusa, babona ibitangaza bikoreka, babona ibintu byose bikoreka, hanyuma baherezaho baranka kugenda. Imana irahora irabitegereza irabirahora. Mugabo ubundi munsi Imana ati ko baretse ngira nungurura akantu, kandi ako kantu kazozanana mu byo bakora. Imana irabanza irabahezagira. Murabona Petero na Yohana baduze gusenga, ingene byabaye bahagurukije ikimuga. Abantu bose bati birakomeye, cya kimuga kiri mu rusengero nimurabe. Urumva abantu b'Imana baca baranezerwa ko ubushobozi bw'Imana bushoboye guhagurutsa ikimuga. Ntimwumva ko byari byiza? Ariko Imana yagomba ibanze bakoreshe ibintu bigaragara, hanyuma abantu bibajemo. Abafarisayo, abasadukayo baravuga bati erega idini ryacu ry'Abayuda rirateye, twebwe twahora tugenda turamuha amahera. Mugabo abo bigishwa bashasha b'uwo muntu yitwa Yesu, bobo bavuze ngo mu izina rya Yesu haguruka, kandi uwo muntu ntidushobora kubihisha ngo ujye ariko aragendagenda mu rusengero. Baca batangura kugira inama, tuburere ni ukubafata tukabakubita tukabapfunga bakareka kuza barakora bene ibyo. Amwe barabafata babaraza mu ibohero, Imana ikabanza ikabereka ko bari kumwe, ikavugururira bakavayo bakagenda. Ahandi barabakubita baca barabahaniriza bati umva ntugasubire
basi nimugende ntimuzosubire. Babarekuye bakaza bumva ahubwo bariko baravuga byacize hariya. Ati ubu rero icyo bamara amanyama ni ukubica, bapfe. Ntabwo idini ry'abayuda rizamuka ni ukubica. Umwe murazi uwo batangiye kwica ko muri abantu b'Imana batangiye kwicana Sitefano yari mu ntumwa, ndagomba umwe wo mu ntumwa batangiye kwicana aho Stefano. Hanyuma Stefano rero ntiyari intumwa, bari bamushizeho muri b'abadiyakoni indwi b'abakozi bo gufasha ibintu byo ku meza, byo kugaburira abapfakazi, byo gutunganya. Baza barabatuma kugira ngo intumwa zishishikare gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana kuko ishengero ryari rimaze kugwira. Reka rero Imana igomba ko ibintu bija habona ntikoresha uriya muntu wa kera. Uriya muntu wa kera imukoresheje abantu bose bavuga ati ni ibyakamenyereye yabibayemo kera. Ikizana umuntu mushasha abantu batari biteze. Hanyuma rero aca arahaguruka Stefano ngo yari yuzuye ubwenge na mpemu yera. Aca arahaguruka, tumviriza muntega amatwi, bose baramutega amatwi. Urazi iyo yahereye? Ahera kuri Aburahamu kure, kuva hariya mu Bukarudari, ingene Imana yahamagaye Aburahamu, ingene Aburahamu yazungurutse igihugu cy'i Kanani, ingene yahawe amasezerano, ingene urubyaro rwiwe ruzoja muri Egiputa, ingene ruzovayo. Aravuga ibyo aravugishwa n'Imana, araduga kugeza kuri Yesu. Nguyu uwo bari baravuze abahanuzi baramwishe, ariko yarazutse mu bapfuye. Abantu tuwowe ntiyakijere kuba kabandanya arusha intumwa kura. Aca baramuboha bajana inyuma. Nyuma y'igisagara amabuye atangura kuvuga. Ega amabuye ntiyavuze vuba, yahereye kera. Uriko uravuga ubutumwa bwiza ugatinya amabuye, urazinga Bibiliya utaha. Amabuye yahereye kera. Naravuga mutumwa amabuye bazoyagusekeza we wavyemerera iki? Aravuga avuze baba narahindutse oya n'amabuye. Abagabo b'abafarisayo baze gukubita amabuye. Hariho umuntu rero mukuru yari asohotse w'umusore, yari yagize idini ry'igifarisayo ku rwego rwo hejuru, yitwa Sawuli. Akaba mu kwegeranya, urabona abayahudi ngene bambara bijya bintu byabo by'amakanzu, bijya bintu batwikira mu mutwe. Erega bari urugamba babanza kubikura bashiraho. Stefano nawe ntuze Sawuli avyegeranya, aca arabiraba ati mwebwe mumuvuze amabuye nanje nta gukora kuri izi mpuzu. Arabiraba hanyuma ngo arabishima, aca aravuga ati rero aba batama ntavyo bazoshobora, bafise n'ubwenge bukaba. Umviriza bahejeje kumica, ariko igihe bariko baramutera amabuye hari cabaye. Bamuravye ngo mu maso yasa n'umumarayika w'Imana. Hanyuma ararangamiza hejuru, ijuru riruguruka, avuga ati ndamubonye. Arabona Yesu ari buryo bw'Imana. Aca yibuka ibyo Yesu yavuze igihe yari ku musaraba, ingene yahariye abamugirira nabi. Nawe aravuga ati Mana, aba bantu nanje nubaharire ko ibi bintu bariko barakorera. Amabuye yari yabaye amabuye. Stefano rero urazi aha muri shengero ry'Ubujumbura canke mu mashengero ya Pentecote muri rusangi turafise abantu benshi cyane mwize. Imana nishimwe ko mwize. Na Sawuli yari yarize. Cavuga ati batanu je ngomba kubatabara, mwabyaye agakura, mwigishije agakura, ngira ndabatabara. Ndabasaba ikintu kimwe gusa, mumpe ivyete biri ku mukono wanyu n'umukono wa Kaisari. Ubwo bwose mukanya isase nzoba nabakuye. Mwe musinyira ivyete gusa, ivyete arabironse.
Yerusalemu bose arasangangura mu mazu ngo yagenda araraba ahantu hose ari umuntu avuga izina rya Yesu, bose mu ngoyi mu ibohero. Hanyuma ataha ko habaye amahoro, ko habaye amahoro muri iki gisagara cy'Ubujumbura, atabukivuga izina rya Yesu, bose ko babaye abanyedini. Hari abo sigaye numva bavugira hariya kure i Bubanza, reka tuvuge hari abandi numva hariya i Damasiko. Ndagiye i Damasiko, ngomba kuja hariya. Murazi byabaye, ndakunda Yesu. Aha hari aho utera imigere ku muhunda utazi turi kurakora. Yomba yagendera ku ifarasi, itubona Bibiliya ntabyivuga, ariko iconze cyo ko yari yabaye mukuru agafata umurugendo atari ku ndogoba yari ku ifarasi, nta miduga naho Bibiliya itabivuga, afise n'abamugendaniye aragenda. Yesu yene abantu yene igikorwa aca aramubona ageze mu nzira, atuma umukozi wiwe yitwa Umuco. Yesu afise abakozi benshi. Umuco uvuye kuri Yesu urakubita umugabo hasi, naho wowe ufise ivyete vyinshi ukagarama hasi amaguru hejuru. Sauli, Sauli, upigira iki? Ari hasi gaza yaguye, aza yahumye kandi. Urinde gamwami, ntiyavuze ngo wakagabo umpagarika mu nzira urindo ya. Hari habonetse umugabo aruta uwundi, aramenya ko ari umwami amuhagaritse. Uyu muntu amuhagaritse mfise ivyete vya Kaisari n'ivy'abaherezi ni umugabo. Umva, reka tubanze tugaruke ku vyo twasoma, ntidushoke dusimbira kuwe. Hanyuma rero abantu tiko Stefano apfuye n'ubushitsi bw'amanga yari afise ngo duhunge. Harageze guhunga, ivyo gusenga, ivyo kugira gute, ivyo kuvuga Yesu no guhunga. Baca barahunga, ndakunda Imana. Bamwe bagenda i Yudaya, bamwe bagenda i Samariya. Hanyuma rero muri abo badiyakoni indwi, abandi ntawuzi iyo bayongereye. Ubasomye witonze nihumura kure muri kahise k'Ishengero. Ariko abantu babiri, Stefano na Filipo, nibo bari buzuye ubwenge na mpemu yera. Kandi uwuzuye mpemu yera biragoye kumutururuza naho uwo muharizi. Filipo nawe agenda i Samariya. Reka dusubire hariya muri Yohana 4:9, umusamariyakazi na Yesu. Murazi kijya kiganiro cyabo, sindagisubiramo. Muhamazi ati yo wewe uri umuyahudi na Muhamazi wewe. Oya murazi cyo kiganiro sindagisubiramo, ariko reka ngarukira. Imana ndayikunda, abonye tutagomba n'ibigutuma wange ndabe. Filipo acarangurura mu banenwa b'i Samariya. Imana yacu ni nziza cyane. Yaba nari mfise ubwo bubasha, abagabo banyuzwe cyane no batumye aho nyene i Samariya. I Samariya ashitse Samariya, hari ibintu yari yarahuye i Yerusalemu. Yesu aca arabibiza muri we, aca atangura gushinga intahe. Twebwe turabayuda, twebwe twarabonye izina rya Yesu ryamamara hariya, twebwe twarabonye ibitangaza n'ibimenyetso, twebwe twarabonye ubushobozi bw'Imana. Ibyo murimo sibyo? Impamvu zitangura kumutinya zirabohoka. Abantu baremera ijambo ry'Imana, erega biriza
barihana ati turemeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, twabyemeye, barabatizwa. Ariko bari bifitiye umuntu w'iwabo yitwa Simoni Umunyamareba, ngo yarakora ibitangaza bihambaye n'utwumiza twinshi. Abantu bose b'i Samariya nta wundi bari bashize ku mutima ngo bamwite ubushobozi buhambaye. Uwo muntu n'uko yarakomeye. Hanyuma rero abonye abahora baza kumuraguza ko bose bagiye, karabaye naje ndi ntaho sigaye ndagiye, none ntabazoza ngaho, ndagiye singizwe ariko ngende. Aha abagabo benshi mwaraje ngaha mukiri imisore mutakijijwe namwe, muzi ko abakobwa b'abapentekoti batazobemera mutamara abapentekoti. Reka ngende bambone batizwe, ariko bamwe bamaze kugira umukwe baciye banabivamo ntibagarutse no kugaruka. Abo bagore bafise amagogo akomeye cyane kuko babanye n'abapagani batabizi. Hariho n'abakobwa bameze, abahungu b'abapentekote muvuga muri iyi minsi, sirunga yo muri iyi minsi. Abakristo b'abapentekoti ntibafise imyifato myiza, tuzoza kurondera abandi hariya. Arezi mugende muzobimenya ahantu. Ariko yogomba akaba umunyantege nke, ariko yakuriye aha. Hazogera igihe mpema mugendere acumitwe apfukama. Ariko mu yindi minsi uzobibona wewe. Reka tugende muri Bibiliya. Umuntu arashobora kuza mu rusengero atagakiza kuko inarume nihari, se waba nihari, mubyara we nihari, none urubanza rwiwe ruzombagwa nande ko bose bagiye. Reka ngende yakaza ishengero rikuzu, abantu bakaba bavuga ati turabapentekoti. Sawa, ni byiza cyane. Haha mwabapasito agasanga mutaraza munyugwa mufise abantu bangana kubi buzuye mpemu yera, inyota idahereye ku mugezi buba ari umugezi. Umviriza, reka rero turaha akayungiro kazoza kuyungurura. Inkuru iraduga ishika i Yerusalemu ati biracika i Samariya, ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka i Samariya. Abamugaye bagenda neza i Samariya, impumyi zirahumuka i Samariya. Intumwa bati none ninde mwumva ariko arakora ibyo? Ati ni Filipo wahe? Filipo wa undi mwasengera muri babandi Yakobo? Oya, nibyo yabikuye he Filipo no mu Filipo bwiwe. Abapastori haraho n'abavuga butumwa cyane cyane ababimaze mu minsi myinshi, haraho bakengera abashasha. Ndagufitiye igaruke, biva uko wakiriye iryo jambo, biva ingene mufitaniye imigenderanire na shobuja, biva ingene wiyuguruye, biva ingene mufitaniye imigenderanire n'ijuru. Ntibiva ku myaka 50. Oya, inama y'intumwa irakorana ati none dukore iki? Ibi bintu ko byagizwe n'umuntu atarashika ku rugezo rwo gukura, turondera abantu bakomeye b'inkingi bazoza kudusuzumira ibyo bintu. Si umuntu wese yogenda hariya.
turungike Petero murazi yagendanye na Yesu no ku musozi ukayangana Petero niyo ya kandi na Yohana niyo ya aba niba shika hariya bazoturambira ivyanditse baca barashikaye mugabuga naho ukoraga uri mushasha urashobora gukora byose neza ariko icyangombwa ukacibagira wewe urakigwana n'abantu ngo bihane bahindukire bakira umwami Yesu ariko ntiyari bwagere ku rugezo rwo kubabarira ivyambebuye bashitseyo bararaba rero bati Imana yakoze bikomeye kwe sagaseseshwa rumuri vyagaragaye none twebwe ubu twigishe iki aba bana no kubabarira ivyambebuye kugira ngo base natwe aba bantu bakeneye mpebuye batangura kubashingirira hahe batangura kubigisha batangura kuvuga batangura kubakomeza abantu bariyugurura mpebuye abamanukako haleluya mpembe abamanukako abantu baranezerwa cyane wa mupfumu ega yaraye mu mazi akiri umupfumu ega no mu bukristo bwe yarakiri umupfumu aza asanga yasigaye ntiyarose nurumva hariho n'abapasitori n'abavuga butumwa ndabafitiye iganuke ntiyaze hagire umuntu avuga ngo agomba kubatiza abantu muri mpemu yera ngo anavyitirire oya Yohana umubatizi yavuze ngo uwe ntumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ngo uzobona mpemu yera mumanukako uwo niwe afise ububasha niwe abatiza abantu muri mpemu no mu muriro si jewe oya uko ngo umuntu abarira abantu ko bazoba batiza muri mpemu yera uramuca kure azoba yavandimwe naho mubona tubatiza abantu bihanye tukabahamagara ngo bazino ntituba tubahamagaye ngo tubabatize muri mpemu yera ubwo bubasha ntabwo dufise tuba tugomba kubariranye n'igikorwa ati ngabo batwigishije twakoze igikorwa cya Yohana umubatizi ngwinanye n'igikorwa babatize muri mpemu yera mpemu yera yatangwa n'abantu haba boyibutse muri iyi myaka boyibimye ndabarahi mugabo sha naho bagomba ntibakwemere shora yakwemeye ubushobozi burakumanuka kandi nta muzobiziri nane nijoro tuzorija muko nyene none nzambivuze ukaguruka hari uko gufata amaguru aho niho hari umuzane w'Imana sha bagabo ngusore mpembuye kandi mugabo yuzuye mpemu yera arabera kabisa bamba bavuga ngo abagabo ntidukizwa neza ngo hakizwa bake bake ngo baragomye ekaza moroha semoroha tuzoje kwijuru ega none ko mwahevye kuborerwa mu kahema vya bindi vyose navugiye aha none nimwoza mwemera tukuzura mpemu yera reka tuje ngaha Simoni umupfumu hararaba asanga yasigaye ari umwe ega hakayaga kovuga ugasanga usigaye uri umwe yabona ibimuga bihagurutse n'abari bayahora agira amareba agaca yumigwa Filipo bakayaga Filipo ariko Filipo arafise ubushobozi buruta rimwe naho aravyitiraga akongera akabona abantu bacumbagira bagenda neza kumigwa hanyuma arabatizwa ubonye muri Bibiliya havuga ngo na Simoni agira gute na Simoni arabatizwa nk'uko novuga nti murantahirize ishengero ryo ku ntahangwa aza ntakibaho mugabo ndacavuga ngo nakarorero
gitandukanye n'ivy'abantu. Yesu yazutse arababarira ngo genda mubarire bene data ko tuzohurira i Galilaya nk'uko nababariye, ariko na Petero mumubarire. Kubera iki? Ni Petero yari yamwihakanye. Na Petero muramubarira, naho yagihakanye ndacamukunda, murambaririre na Petero. Nshobora kuvuga ati murampahirize ishengero ryo kuntahangwa n'ababandi bahora bansengera murabatasha. Mvuze uko ni ukuvuga ko nize kubitandukanya, hariho n'abatansengera. Muri rusange novuga ati murampahirize ishengero ryo kuntahangwa. Na Simoni arabatizwa, umunyamarere, ariko naho yabatijwe arabura mpemu yera ntaco. Hari amahera nari narakuye muri aba bigishwa biwe, naho banse kumva mpemu yera ndayikorako. Baraza yuko abavuga butumwa tutagira amahera. Hariho ingeso mbi ngaha kera, kandi nibaza ko bitarapfa. Hariho abantu bamwe bamwe bafata abakozi b'Imana bakabajana, reka mvuge abantu ba kera, bakabajana kwa Deris, bakabajana kwa Piriano, bakabajana kwa Kapa, bagaca batereka ikawa ngaho, bagaca babavomamwo ibintu byo mu rusengero. Tubarire bijya bintu mugira sivyo. Ubu nimashishikara kugenda muzovuga ibitari byo. Akari mu nda y'umugabo gasokorwa n'akari mu nda y'umubiri. Uwo ni umugani w'abapagani. Ko wemeye kurira mu nzu nyinshi ntuzobura n'ibyo uvuga bitari byo. Uri umukozi w'Imana. Umva Petero, ndabasabye ndabaha amahera basi neza nagutuje kugira mugabo abaha amahera kugira ngo uwo nanje nzorambika kubiganza azohambwa iki. None abandi ko batari barinze kuvuga ngo baze babanze bahambwe mpemu yera ngo bazosengera bahambwe mpemu yera. Yagomba icuruze mpemu yera n'icuruzwa. Oyicuruza hehe? No kuyironka nibahati nasibu woyirangura he? Mpemu yera ntarangurwa i Dubai, ntarangurwa mu Bushinwa, ntarangurwa hehe? Mpemu yera amanuka avuye mu ijuru kwa nyene igikorwa. Ariko umukozi w'Imana yaratukanye, yaratutse umuntu ngo aragapfana nayo mafeza yiwe, kandi uwo bivuga ko ntangwa mpana boca ntibone ibintu byose turiko turavuga. Nta kindi coguruka mu kirere atari ico gusa ko yatukanye. Ariko ntaco. Herode yatumye abantu kwa Yesu ngo genda mubarize ko ari we. Yesu aravuga ngo genda mubarire ubwe, arakora ibitangaza uyu munsi biriko birabandana. Ega n'ivyama bisohose iminsi yose. Umva n'amahera ntiyarose mpemu yera, no ku muntu ntiyarose mpemu yera. Hanyuma Petero aramwitegereza ati hari ivyo ndakubonyemo, hari ivyo mpema mbari urimo ibamba ryo kururaza. Nta n'agahimba gatoyi k'ivyagakiza ufise, ariko ico ndakubona kikuzuyemo ni ibamba ryo kururaza, nicyo ndakubonamo gusa wewe. Caracumizwa karabaye. Aha rero ndashobora gupfa yibusengira ivyana n'ingene yapfuye. Nimusabire rero imbabazi, kwihanagura kwamwe musabire imbabazi kugira ngo ivyo muvuze ntihagire ikimbako. Niho yabacunga ubutumwa, niho bwari bucinjira. Ndagufitiye iganuko uyu munsi. Ube warakijijwe neza
basokuru nande oya oya haraho nohagarara nkavuga ngo ntaraha ndinde ntaraha birabandanya kuko nta n'umwe napfiriye muri mwebwe oya bizobandanya bizohagarika gusa bizamba gusa birabandanya naho utari birabandanya niyo ntakorera birabandanya kuko ntibiva kuri jewe biva kuri databuja hariho abandi bumiwe ngomba ndakwereka abandi bumiwe mu gice cya 10 aho ibyamuremo yera bigoreye hari abantu babyiyumvira nabi mu bintu by'inganire za mpemu yera nagira ndababarira ikintu kigoye urabona ndavuga nk'abaririmbyi aha muri benshi cyane ngaha abaririmbyi haramana niyumvira none bibaye nuko iyi korali naririmbye baciye bavugishirizwa ngaha n'iryi naririmbye baciye bavugishirizwa ngaha n'iryi naririmbye baciye bavugishirizwa ngaha murazi none hari ibyo mwakoze ni ukuvuga mu rurimi nkomoko rwa Bibiliya rw'Igiheburayo ijambo kuririmba ntaririho hariho kuvugisha ni ukuvuga ibyo mwamwe murakora kare mwariko muravugishwa kuko mwariko muririmba ibintu Imana yabahaye ngo muzobishikirize ishengero kandi kuronka ururirimbo rumwe gusa baririmbyi murabizi biragoye mugabo muhejeje mwebwe iba ari turu ya twebwe twabumvise icyo mwavugishijwe kugira ngo mwumve ko hari uwafashwe n'ubutumwa mwatuzaniye n'abavuge icyo Imana yamubariye mu butumwa mwavuze none uvugishije ugaca wongera ugasubiramo twebwe duca ducanganyikirwa kuko nta kintu twebwe nta mwanya tuba dufise twebwe murakwiye gukura mukamenya ibyo muriko murakora ibyo ari byo erega mwamye muravugisha kuko mwaririmbye ibiri muri Bibiliya muhanura ishengero ingene bikwiye kugenda ababyumvise barakwiye kubikorerako ibyo mwaririmbye murabyumva hariho imigwi ibiri abantu basukiranya hariho kuvuga mu ndimi zitamenyekana no kuvugishwa n'Imana benshi byose babyita kuvugishwa ikibazo kinini mu mashengero ya Pentecote mu mashengero y'aba-evangelique mu mashengero y'aba-charismatique ivyo ni ibibazo bikomeye cyane abantu usanga igihe kimwe umumisiyoneri yatwigisha ijambo ry'Imana yarabuze umugore hanyuma kandi aho hantu byaranze kumvamo twimimva mu rutare mu gitangara kabisa cy'amabuye twaringiye dushitseko dusanga hariyo amabuye acavuga ati yo mwobabarane mubireke muraba handi toya turacakomeye turi misore turahagira neza mpaka dushikaho tugomba haba abantu bose b'abarongozi ba Pentecote ubutariho ngira yarangwaye mu bakuru barongoye ishengero niho natanguye guca ninjira neza ngo nze ndasoma neza ibijyanye na mpemu yera hama rero uwo mumisiyoneri acara dushimira ku byo twakoze abashimira abarongozi b'amashengero baje kumushigikira arashima avuze mu rurimi rw'iwabo ariko arabashimira avuga ngo taxi bose baca baravugishwa ko ariko aravugishwa ngo aciye yuzura mpemu yera ko umuntu wiwe bamufovye neza aha mwebwe muri
igifaransa aha bamwe tumva muri ko muravugisha none ururimi utaruzi abantu batagenda ntibazi akamaro k'ururimi ico aricyo shobora kujyana n'umuntu wawe ukibaza ko ahambaye ubonye urukoba rwiwe mugabo akaza kuraba muri pasiporo yawe akaraba ko hoba handitse kuji yaja araba gusa izo nome nibyo abazi gusa ukabona mugumana iyo ugiye mujana ntashobora kukubaza tugiye kuko ntimwumvikana urumva kandi ntimwikengere ngo nuko turabarundega n'ikirundi n'ururimi iyo umenye kuramukanya no gusabirya no kugira gute no kumenya kuzuza amaforomirere no kumenya ingene ugenda uragenda kuko nta kibazo yegana umuntu atari urukoba kurusha n'urya yera nta bindi amurusha abize muri ibi bihugu bigowe barimo n'abakene barimo no mu bihugu biteye imbere abakene buzuye munsi y'ibiraro n'abandi batize bariho byose ni kimwe ukuye kuri urushato rw'inyuma imbere n'amarasasa kandi turonka mpemu yera umwe ndabafitiye iganuke ntimusubire kwikengera muri abana b'Imana mu gice cya 10 ni abantu bameze uko nibo ngomba guhereza kandi hamaruzuye ngaho mugabo si mwebwe n'abantu bari mu gihe cya Petero ega nsabe neste ngusomere bwana ngusomere igice cya 10 uhere ku murongo wa 44 ugeze 48. Petero akivuga ayo majambo mpemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose abizeye bo mu bakebwe barumirwa abazananye na Petero uko bangana uko n'abanyamahanga nabo bashyizwe kw'ingabire ariyo mpemu yera kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana maze Petero arababaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo baca baramwinginga bamara iminsi umviriza icyo ngomba kuvuga ngaho abakristo muzi ko impemu yera mwayirambuye muvuga uko mushaka ibya mbere uyu munsi ndagira ndababarire uko byiyumviye umuntu yiyuguruye neza mu minsi tumaze dukorera Imana twarigishije abanyagice ukazabona uri kuravuga ijambo ry'Imana umuntu akiri umunyagice umuriro ugatibuka akavugishwa n'Imana wobisigura gute nuko yiyuguruye neza akakira umwami Yesu mu bugingo bwiwe ijambo ry'Imana rikaronka ikibanza ubushobozi bucamumanuka abayuda bajanye na Petero bamuherekeje agiye kwa Koruneliyo Petero aravuga tumva hariho inkuru nziza tubabarira ya Yesu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka yagiye agirira abantu neza kandi abantu bamwizeye basizwe ko mpemu yera abantu bo kwa Koruneliyo bariyugurura mpemu yera bamanukako batangura kuvugishwa n'Imana barumirwa abo bayuda bajanye na Petero barumirwa ati n'abanyamahanga nabo barahabwa mpemu yera bibaye gute Petero oya ibi bintu nibiki ko bahawe mpemu yera n'abanyamahanga nibiki nyene none mpemu yera yatangwa na Petero we yaravuze ubutumwa ubushobozi buramanuka buvuye mu ijuru ahubwo arababarira atumviriza rero bashaka babari ko barinze bahabwa mpemu yera natwe igisigaye n'iryabwirizwa rya Yesu reka tubatize ahubwo mu mazi bamere nkatwe nyine bace bamera nkatwe uzomba umuvuga ngo ndi umupentekote uzomba umuvuga ndi umukristo wa kera uzomba umuvuga jewe ndi inyamira ya pentekote wamuha mugira mpemu yera reka ubushobozi
bw'Imana bugendagenda musuzume murabe ko hari ikimenyetso ufise we. None ugira ngo kuririmba no ucuronga mwebwe yera, ugira ngo kuvuga ubutumwa utarose mwebwe yera kera, ucuronga mwebwe yera ko kuri kuravuga ubutumwa, ugira umuntu aronga mwebwe yera kubera yabaye pastori. Oya, bihera cagihe wemera umwami Yesu ukiyugurura neza, ijambo ry'Imana rikaronka ikibanza muri wewe, ukagira ubugingo, imbizi z'amazi y'ubugingo zikadudubiza muhemu wa Kristo akabwiririkanya n'intembere muri wewe bigashinga intahe kuri umwana w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva, benshi uzosanga bagaragara kubatizwa twarakubatije kandi niho tugeza twebwe, twarakwigishije turakubatiza, ariko ivyo rero birasaba kwiyugurura kugira ngo nawe uronke ubushobozi bw'Imana. Wewe nyine ntube nkayo nka Simoni umupfumu, ntube nk'umupfumu. Hariho muri Bibiliya hari abantu baguma bavuga ibintu vya kera vyo muri Bibiliya. Muri Bibiliya Imana yari yabariye Mose ingene azoshinga karimbi akagaburira igihugu c'i Kanani imiryango 12 ya Isirayeli. Ivyo abantu benshi ngaho bazi ivyo arivyo. Hari indirimbo ihora iririmbaga ngo baburana imambo za basegekuru baraza aho zari zishinze. Mbega zari zishinze he? Uruwo mu muryango wa Asheri canke abagadi wewe? Wewe uruwo mu kwa Nefutali wewe? Ati chwe ariko bariyumvira bagomba banyirwa. Turi mu ishuri ya Bibiliya twarigeze kuririmba ururirimbo, namwebwe muraruzi urwo ruririmbo, amakorale ya kera araruzi. Twaririmba ngo mwiyerekwa rya Yohana umwe mu ntumwa za Yesu yeretswe kwa mashengero yasubiye inyuma. Umurongozi yariko arakumviriza cyane ahaguruka ati cyaba ahubwo ni mwebwe mwasubiye inyuma. Twari mu ishuri rya Bibiliya twarabavuga ubutumwa n'abapasitori, mugabo mviriza kubera iki yavuze uko ishengero rya Kristo ntirigwa ntirisubira inyuma, hasubira inyuma umuntu ku gatwe kiwe. Ega yaranipfiriye atarishikanye mw'ijuru, hazogenda hagumaho amasigariro y'abantu b'Imana bariko ikimenyetso. Ico yatubuza ni iki? Kuvugira muri rusange ko amashengero yasubiye inyuma. No, umuntu umwe yarasubiye inyuma, ariko ishengero rya Kristo ni rizima. Hari umuntu aba ari umunyabyaha afise intege nke ziwe, yumvise bamuhanye agaca arondera abantu aza arikwegerako kugira ngo agende aravuga yuko bamurenganije wamuhayihane. Wemere ubutumwa bwiza, ishengero rya Kristo ni rizima ngaho, ariko umuntu umwe n'umunyantege. Naho jewe vyoba binaniye sinshobora kuvuga ngo mwese mwananiwe twarazananye muko munaniwe. Umuntu wese arafise uko yakiriye umwami Yesu. Murafise amasezerano mwagiraniye na shobuja n'uwagukijije. Nico gituma rero nagomba kukumarira nti ubanye abantu buzuye mpemu yera reka guhamuka, ubanye ibitangaza bikorwa reka kugira ishari, aho ngihane uhindukire wuzure mpemu yera nawe ushigako ikimenyetso ube ubariko ikimenyetso c'abazoja mw'ijuru. Umwami Yesu atugirire neza. Twuname imbere y'Imana, twuname imbere y'Imana. Hanyuma hari ibyo wotegura kugira ngo ube nk'uwo mupfumu turaguhaye akazi. Ushobora kumara imyaka myinshi wicaye ngaho wicaye ngaho, ariko umunsi umuyaga w'Imana wahuje uzizungagiza wumva nta kintu kirimo,
hariho abo mwicaranye, harimo abagabo buzuye mpemu yera, harimo abagore buzuye mpemu yera, harimo abakobwa buzuye mpemu yera, harimo abasore buzuye mpemu yera. Aho bariho ngaho bicaye, niwe habe wibaza ngo abo bose mwicaranye bameze nkawe. Oya, raba bya bindi biri mu mutima wawe, wumva icyo umutima wawe uvuga. Niwumva hari ibitagenda neza, ngwino umwami akugirire neza, ngwino umwami akugirire neza. Si iminsi yose iyo kuvuga ibintu byo gusiga amavuta gusa. Ishengero rya Kristo hano mwarigishijwe, mwaramenye, ariko turagomba ko abantu bakomezwa n'ijambo ry'Imana, ntibitiranye utuntu duto duto n'inyigisho ngenderwa ko zikomeye za Bibiliya. Oya, ngwino naho uba uri kure turakurorera tugira tugusengere, ariko washitse ngaha tugusengere Imana. Umwami Yesu Kristo abanza guharira ibyaha, hanyuma aho tuza gusengera Imana, mpemu yera aze kukumanukako, mpemu yera aze kukumanukako akugirire neza. Tugira dusenge Imana. Nagomba nsabe hano pasiteri umwari dusigaye dusenge, ubu urasubira kumuvugisha hanyuma, ariko banza usenge Imana. Imana yacu itugirire neza. Byagiye ahera mu ijuru, wewe nyene uzi ikiremwa cyitwa umwana w'umuntu, kamenya ubugingo bwiwe n'impemu yiwe ndetse n'umubiri wiwe, kuko ari ikiremwa cyawe. Ibyo ngo nibyo byatumye uca ugaragaza n'urukundo ukunda umwana w'umuntu, watumye wemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo manuka mu isi, azanywe no kongera gusubira guha agaciro umwana w'umuntu. Ijambo ryawe twumvise riratweretse umugwi w'abari barakiriye ijambo ryawe neza kandi bagahinduka bakabibyaremisha. Kandi na Simoni umunyamareba nawe nyene naho yari yabyitiranije aba mu wundi mugwi, ntiwigeze umuheba. Ya uremera uratuma bakozi bawe barava i Yerusalemu baragenda i Samariya kugira ngo ubugingo bwa Simoni nabwo nyene bukire. Amen. Iri jambo ryaje kubw'ubugingo bw'abana bawe, bumvise iryo jambo, bumvise iryo jambo, bwa bugingo warondera, icyakuzindukanye kugira ngo usubire uvugira hano hagati mu ngoro yawe. Ngiya mbero bugingo bumaze guca bugufi munsi y'umusaraba. Soko nini nziza y'amaraso ya Kristo Yesu yongera isubira isendanishe. Eza ubugingo buciye bugufi imbere yawe, maraso yawe Kristo Yesu niyongere yuhagire. Muntu wese yumvise akabaye umutsindwa yongera asubira atsindanishirizwe nawe, byamureka uhereye none bihakuwe. Erega intumwa ngo zasubiye Yerusalemu ziyasubiranye icegeranyo ciza c'uko na Simoni nawe yagiye mu murongo w'ab'ijuru ryemera. Abantu wemere mazina yawe yongere yandika mu gitabo cy'ubugingo uhereye none
bakora ibishimwa nawe kandi bazibaye baragwa mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze, turabigushimiye, ni mu izina ryawe ngira Yesu Kristo tubisabye, amen. Twagomba bakiri ngaha canke bamwe bariko barasubira iyo, tubanze dusengere abantu bumva bafise umwumira ubushobozi bw'Imana umengo n'umugani kuri bo bahagararaho bari gusenga Imana. Erega muri iyi minsi ibizimyamuriro ni byinshi, hari n'abari bararose mpemu yera, ariko muri iki gihe basigaye bumva ko bumye. Imana yotugendera ngaha, yodutabara, igasubira ikadusiga amavuta mashasha. Imana yotugendera ikaduhezagira, ikaduha umugisha, kuko Imana iradukunda. Abarwaye babanze bareke, abafise iyindi mitwaro babanze bareke, ariko aba bantu bagomba ku bushobozi bw'Imana bwongera kududubiza kuri bo. Imana itugendere, idusiga amavuta ngaha, Imana iradukunda. Kandi muri rivye ngo Mana tuma umuriro, akavuga ngo uwo muriro utangurire muri jewe. Turagomba n'abakozi b'Imana muri iyi minsi mibi ko twongera gusigwa amavuta mashasha, kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugunge bw'umurwanizi ku munsi mubi. Yego, nagomba ndabasaba ikintu mwebwe mwahagaze, wewe nyene uko kuboko kwawe kwereka Imana, uyereka ivyo yigombako kandi ukugumizaho hejuru. Imana igusiga amavuta, Imana ivugane nawe. Haleluya. Mwami Imana data wa twese, Imana yera, Imana iriho, Imana izakwamaho, Imana yadukunze. Haleluya. Turagushimiye urukundo rwawe, ingene watumye Yesu Kristo akaza mu isi, azanywe no gusanganura ibikorwa by'umurwanizi, kugira ngo tuboneke tuba abana b'Imana. Haleluya. Kandi wavuze ngo abakwakiriye bose babaye abana bawe. Muri ico gihe rero ushobora ntimushake kugenda gushinga intahe, ariko murabera ubushobozi mpemu yera niyabaza ko turasabye ngo abatararonka mpemu yera nabaze ko mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu yera agendera abantu, mpemu yera agendera abantu, abantu bari barabase mpemu yera hakaza intege nke. Turasabye ngo basigwe amavuta mashasha mu izina rya Yesu Kristo. Reka akayaga k'Imana kagendagenda aha, reka ubushobozi bw'Imana bugendagenda aha, reka umuyaga w'Imana uhuhe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Reka ubwiza bwawe Mwami bugendagenda aha, reka abantu b'Imana bahezagirwe, indimi zabo zigabanuke, bongere bavugishwe n'Imana, ibitangaza by'Imana bibe kuri bo. Yesu ugendera abantu bawe, Yesu ugendera ishengero, Yesu uhezagira abantu bawe, Yesu suka amavuta, suka umugisha, suka umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nashaka Yesu Kristo, gendagenda aha, reka akayaga k'Imana kagendagenda aha, reka ubwiza bw'Imana bugendagenda aha, reka abantu basigwe amavuta n'Imana, reka umuco wawe urase imitima y'abantu bawe yongere itotahaye. Turabigushimiye Mwami kuri hano, uriko uragendagenda aha, kandi kugomba guhezagira ishengero, natwe tubisenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. 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 Abarwaye n'abafise imitwaro nabo bahagarare, ibintu ntibisa, hanyuma nabo basengerwe Imana mu izina rya Yesu Kristo. Pasiteri w'umushitsi ava hariya ubasengera Imana, abafise imitwaro n'abarwayi. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, raba ubwoko bwawe baje imbere yawe, barakwizeye Umwami n'Umukiza, bagirire neza. Baributse ko bazuye Lazaro amaze iminsi ine mumva akaba muzima,
bagenda nabo baruhijwe n'indwara bagirire neza batabare mw'izina rya Yesu raba aho bakwereka raba uburibwe raba ububabare raba ibibabujije amahoro mw'izina rya Yesu ubagirire neza muhagazi w'intama w'Imana kandi hariho n'abatashoboye gushika ngaha genda hirya no hino mu mazu mu bitaro mw'izina rya Yesu ugire neza ubwoko bwawe Mana kandi muhagazi w'intama w'Imana hariho n'abafise iyindi mitwaro ibaruhije ibariza ibabujije amahoro turabasengeye bagirire neza mwamugura barushe mw'izina rya Yesu bazogushima bazogushingira intahe bazovuga ibitangaza ukora urakoze kugirira neza ubwoko bwawe turagushimiye turagukengurukiye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amen. Nuko abumvise aya majambo bose umwami aduhere